urazi ndakubwira ikintu kimwe ibi bintu babigize akamenyero niko no bivuga ngira mvuge ko je ndabibona aba bajama n'abana babi sibyo ariko abafana bakiri kubaragerageje kumwereka ko bamukunda n'abandi bagerageje kumwereka akiri kuri stage akamuririmbira ngo murabagambanye narumvise amajwi avuga ati ngo murabagambanye mwe ivyo byose n'amajwi twagiye turumva abarinzi bacu twe turabakunda kandi turabemera sibyo ariko ico kintu cyo kumva yuko babandanya baje hariya sibyo bamwe bavuga ati ngerageje kuraba bamwe ibintu mu ma commentaire canke mu mayandi ma post bagiye baragira bagiye baravuga ati ahubwo kiri ku ntashigwa tumenyereye ko igiti kigukora mu gisho rimwe kitagukora mu gisho kandi umva ari indoto ico kintu cy'indoto barakwiye kugisigura yagiye gushitsa indoto nico kintu ca mbere bakwiye gukura mu mutwe Yes 1212 turabongeje cyane abantu bose mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so manene zira mpromoter behind camera turakora subscribe like share nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Naje nagarutse kandi twamugarakanye Uwiteka Link Arlene Alu sindovuga izina ry'Ikirundi Link Arlene Alu yakoze byinshi yaciye muri bikomeye yaciye mu bigeragezo yaciye hambaye ariko kweza n'isaha araca pambana yaragerageje kubaka izina ryiwe Margaret yarubatse izina ryiwe mumfashe tumwakire tunamukomera n'amashi nanje ndayi ya umukozi akwiriye iki amashi akwiriye bakongere ari meze neza cyane rero ego meze neza ndashima Imana nawe gute Jeni sawa cyane abantu bari bandembeje ngo bakeneye kukubona ngaha kuri screen. Jeni ndameze fresh naenda biboneka ko abantu iyo batakubona bakure club. Batigeze kunde club. Bro barankunda turakundana bro. Rega nujye umuntu agutuka rega ntabakwanga. Oya. Kabisa. Ntabakwanga bro. Genda rero baramutse. Abo haba hari ico agukundira. Genda baramutse. So ndabaramukije cyane ni Link Arlene Alu comme d'habitude Mr. Marcel gwamenye mutsimwe n'amatso y'inyana. So guys nongera ndababwira ibiyambi byinshi by'inkumbu n'ibibizu za hatari meze neza ariko meze neza vuma ndashima Imana nawe gute je ni sawa cyane ahubwo reka abantu tutabarandire tubanze duca agafaranga duca agafaranga so muri UNESCO kibono dusanzwe tuzi ko amavuta premièrement amavuta n'amavuta akiza ingwara zo kurukoba zitandukanye noneho ingwara zo kurukoba ntitwazitangura ngo tuzimare ikindi naco gigira n'agatanke agapu keza ukongera kubarimyi bifise kuri babandi bafise imirima myinshi canke minini nibatera ibiti vy'ikibonobono ibiti vy'ikibonobono nukuri birimwo amafaranga atarakandi naho utishoboye naho utaba ufise ahantu hanini canke mu jardin ufise gutera ibiti bitatu byonyene kabisa birafasha kuko navyo birimwo amafaranga ikiro c'ikibonobono kirimwo amahera menshi atari make reka rero twibukanye yuko umwe canke jewe canke wewe canke uriya mugenzi wawe dutegeze kuza turajana abasha tukaba abanywanyi muri kibonobono muri UNESCO tukaba abanywanyi ku 12 byawe gusa bibaye ngombwa bakubonyemo impano atakazi ufise baraguha akazi kabisa na cyane tubamenyesha yuko bakubarangaje abashoferi kabisa bariko barabigisha amategeko y'ibarabara kabisa koragaje amashoferi ushobora kugenda bakakwiza imodoka bakwiza amategeko y'ibarabara ari 200,000 gusa uri ha 200,000 no utangure utanga 30,000 nubwo kari ya inscription ya 30,000 niyo kwiyandikisha mu sanzwe kabisa reka tujye ku mugwa building company nayo ni company yabazaniye aba engineer bakomeye cyane aba engineer bazikubaka aba engineer bari special aba engineer bari muzami nta gikakaza kuko si babandi imiyagije inzu zice ziguruka
ziguma zituje. So twibukanye yuko rero aba engineer aho buri hose mu mahanga canke mu ntara zitandukanye barahagusanga ukeneye umu engineer umwe canke babiri turondera kwa kukanimera kari ngaho munsi kabisa. Yes, tuje mugana nyazina aro ya kiriko kweli habavye kabisa. Mungu bamukubise hahiye, Mungu bamukubise sindi ahubwo niwe yabakubise yabatusuye. Mungu agishika mu Rwanda yatangwa babwira ati burya imiziki yanyu ntikivugwa mu Burundi, ntikivuzwa mu Burundi. Hajya ni kaheze kagiya kajya kajayo icambu cabara ndakumbuye minyone lezami zakenda namubabwire ndakumbuye minyone hari ukuntu turi kumwe tuko turavuga kantu cyo tuvuga ati ako kajayo hari impamvu yo tuba tuvuze ko kajayo kabisa. Rero hajya anye nabo kajya kagiyeyo sivyo akamikoro karuvati bari kugashira kwa kambara neza ngo usanga ibintu bimeze neza cyane nako rero kagiyeyo aho ni sawa hajya mu mutwe kajayo sivyo lezami hari ibintu aha anye umuntu ushaka kumubwira wibaza ko uriko urafyina canke utari atari ibintu byataye akabifata nk'ibintu biri bino bintu rero shaka rero tubije mu mizi rero cyane gose ya bushize kiri kuba mukupiye indirimbo ego na Daboje ariko baririmba kuri stage neza cyane hari 2023 muri December. Ibi bintu wowe kongera gukupigwa indi ndirimbo kwa kabiri urazi ndakubwira ikintu kimwe ibi bintu babigize akamenyero niko no bivuga ngira mvuge ko je ndabibona aba bajama n'abana babi sivyo ariko abafana bakiri kubaragerageje kumwereka ko bamukunda n'abandi bagerageje kumwereka akiri kuri stage akamuririmbira ngo murabagambanye. Narumvise amajwi avuga ati ngo murabagambanye mwe ivyo se n'amajwi twagiye turumva bo harabavuga ko umuziki na politike bitajana. So wadi ikintu kimwe Liam Promoter niba twibukanye yuko Uburundi n'u Rwanda hariho ukutumvikana kuhari kugeza ya sivyo kandi ikindi naco tugende turaraba n'abantu bataguje intambara ni bande n'u Rwanda batanguye kutwataka baciye mu gwaruka rwabo sivyo baciye gute baciye muri media sivyo niyo mpamvu harimo politiki. Ndibuka ko twatanguye gutukwa nabo nyene bari mu entertainment cyose n'abari muri entertainment gutuka nyine cyubahiro ahubwo twebwe natwe abantu bahagurutse n'aba influencer hanini sivyo aba influencer bari muri entertainment yego bari muri entertainment muga twebwe nta baririmbyi babigiyemo cyane none mu Rwanda harabari byabigize hariho abo barigeze kuririmba cyangwa bafite izindi mpano z'amakomedi kanaka babigiyemo sivyo ariko twebwe bashatse kwerekana ko business ni business sivyo ariko niba baca bashaka kwerekana ko umenga muri byose harimo urwango bashatse gukomeza aribyo rwanko rero mu gihe bashatse gukomeza aribyo rwanko ugwaruka rwo ngaha mu Burundi dukwiye gutahura iki none ni kubera iki genda baza Liam Promoter hindi gato dukwiye gutahura iki ugwaruka rwo ngaha mu Burundi business c'est vrai irakenewe uyu mwanya na situation turimo arabaho uyikorera c'est ça kubera iki bobo tutababona baza ngaho gukora ibiteramo voilà nta mafaranga yacu bakeneye barayakeneye icaka iyo ikindi naco sinkunda ukuntu umuntu ashobora kwumva yuko we ari wakaze mu gihe yatwigiye ko ibintu byose sivyo mbega icambu ca Satbi hari amajambo yanditse aho turahagira tuza kuhagira oya tugende bukebuke Liam Promoter Satbi hari amajambo yanditse n'amajambo dramatique yavuze hariho difference sivyo difference ya gute dramatique yavuze ati ngo abanyarwanda ntibatwanka ngo kandi ngo bivana no ku muntu ngo abafatanya ikintu ngo yakira ikintu dramatique hano yahihendeye ati yahihendeye gute
Dramati iyo abo wundi yari kwicara kwanza akiyumvira je sinzi ko ahenda ubona burya mu minsi bwo mu Rwanda burya ubudemu bwo mu Rwanda sivyo aja kuburaba bakicarana bagasangira akaca yumva kuko byose ari easy amenya haje usanga bamufata neza ico naco kivuze kandi nawe akacavuga ngo ntigisigure ko ngo natwe ngo tuje ngo mu Rwanda ngo ntihabenga ama insolite ngo nuko ngo tutabishira ngahabona why kubera iki hari ubundi muri byaragaragara ko bamuzimirije ko atari Birimani boy none bo bazakari kubera iki ikintu gihari reka ndakubwira ikintu kimwe kiri karabarenze ni shari niki ni shari harabona giye mungu bavuga ko kubera ko umunyarwanda ababona ko kiri kari hit ngaha bijya ngo babikoze kugira ngo bamutesha agaciro neza cyane ni shari ni shari iyo umuntu agufitiye jaruzi abafise inzira zose bashaka gucamo kugira ngo yerekane ko wewe agufise ngaha yoshobora kukugusha hasi uko ari karihenda ahubwo ngaha cyo tubandanya ahubwo kumwubatisha big up sana urumva deja yagiye hariya yababwiye yuko ngaha mu Burundi atandira imbuza zikivuzwa iyo rindi jaruzi kagiyeyo niyo bari basanzwe bamufitiye ariko yavugishije ukuri nayo zivuzwa je sinzi n'iziharawe sinzi n'izivuzwa mu Rwanda cyangwa izasohotse muga kare twarazimenya kubera bakoreye ibiteramo ngaha sivyo ariko ubu n'agaciro natwe tukibiha egimu ataguhaye agaciro nawe ntakumuha urakamwambura nawe none ndiko ndabaza bino bintu kubera ko bari ibyo b'abarundi babandanya nabonye kirika avuga ko indoto ziwe ku bintu ya postinze reka ndabirabe kugira ngo ndabisomera abantu ko baradukurikirana ni navyo bintu jewe nagiye mbona byanteye amakenga sivyo mbega baririmbyi bacu bo abiyumvira gute kumenga benshi kuja gukorera igiteramo mu Rwanda ziba ari indoto zabo urazi ndakubwira ikintu kimwe ibyo bintu barakwiye kumuga kubikura mu mutwe kuko biri kose barakwiye kubikura mu mutwe kuko indoto zabo si mu Rwanda kubera ikintu n'abaririmbyi b'abarundi baba babona ko kuririmba mu Rwanda ari ryo terambere ibi bintu je nshaka ko tubisesangura ikintu ca mbere riya promoter birakwiye kubavamo kuko barinze bamutumira kiriku hano tumufata nk'umuririmbyi akiri mutoyi sivyo mugabo ari karakora kandi agakorana n'inguvu ziwe zose hariya bamufashe nka brand mu kumutumira mu giteramo c'umuririmbyi avuye mu mahanga mu gihe abandi baje kuririmba ari abanyarwanda gusa ubushize ngo bakoreye inyama baje mu giteramo bakoreye inyama ubwo nibo batumirwa cyane bakimena no kuririmba ku buntu urazi ndakubwira ikintu kimwe bavuga ko izo bari indoto zabo nimba babikora uko nsesangure ku ico kintu Biam Promoter hano hantu abaririmbyi benshi mu Burundi wacu nabongira ndabasubire ko kandi bambabarire kuko bafite amakosa abaririmbyi bagira amakosa koma bagira amakosa muri ca gihe babatumiye mu giteramo cyo ngaha mu Burundi bakaca bapfasiza amahera babaha sivyo amahera nicari kibikuye abaha mugo umuntu akubwiye mugafatana ndaguha amafaranga aya uwundi ati oya je ngirira aya atari uko ndabiheba mu gihe usanga hanze bariko bakorera munsi yaje aho barinda babandagaza ko bakorera inyama sivyo ifu ko baca ubwenge bakamenya agaciro ubwabo nabo bafise sivyo abarinzi bacu twe turabakunda kandi turabemera sivyo ariko ico kintu cyo kumva yuko babandanya baje hariya sivyo bamwe bavuga ati ngerageje kuraba bamwe ibintu mu makomantere canke mu mayandi mapost bagiye baragira bagiye baravuga ati ahubwo kiri ku ntashigwa tumenyereye ko igiti kigukora mu gisho rimwe kitagukora mu gisho kandi umva ari indoto ico kintu cy'indoto barakwiye kugisigura yagiye gushitsa indoto nico kintu ca mbere bakwiye gukura mu mutwe kuko nico bimaze ikindi kintu none kubera iki bagenda kumva ko indoto zawe ziri aho ikanda kuri gituma bari ibyo barundi bisuzuguza kubera ko agenda kuririmba hari atamu DJ yitwari voilà benda kubaza mu Rwanda baramutse baza ngaho bazana aba DJ bakazana n'abatumire biwabo sivyo mugatwe bwe ngaho ushegoma nga wewe nyene oya ariko none kubera iki ico kinije ukwiye guhindura bisigura ko atamera baba bahaye kubera ko iyo umuntu agutume muri concert yiwe hari ama condition umuha
neza cyane kuvuga ati genda kinisi ahubwo nta mategeko bafise oya ntibafata nk'akazi voilà arega je nivyo mpamvu mpora ndabivuga jewe sinaho promota umva aka kazi naje ubwo aka kazi hari habona influence bakaca wumva yuko bomera nka aru je nkora nk'akazi nabo baje kubera iki baje nko kwiryohera baboneke nabo bamamare uriko je siyo target yuwanje tuvuge ko nakiri kunawe yabikoze kugira ngo mbega kiriko ubwo mwe bikorwa ngo tubone ko bari muri stage nico nanje rero nkeneye kumubwira ko ataba kiba kiri icambere na mbere kiri ku akwiye gutahura ibyo ni business arimo sumukina arimo arakuze afise abaronderera bishaka ndaramwinjirire mu buzima hari umuntu atabizi ko ari we aronderera abatoyi biwe sivyo ujye n'umuntu akuze yatangiye gukura Bigiye umwana avuye ku ntebe y'ishuri agatangura gupambanira abatoyi biwe abakuze sivyo atumva yuko agiye gukorera inyama canke agiye gukorera kurara mu hoteli nziza kugendera mu modoka nziza niyashikayo kugira iki no kameme ikindi naco Dramati nawe ndamugarukiye ko gatoyi Dramati ego hari ikiganiro yakoze nawe yavuze ngo bamugira bamwinjize mu rusaku baramwinjije mu kweri kuko we yavuze ati ngo biba bivana n'ukuntu ngo umuntu ngo afashe ngo ikintu ngo yakira ngo ikintu ngo nimba ngo kiri kubara mukoreye bijya ngo biba bivana nuko yacakiriye yagifashe ico kintu kugira gikomeze nuko yocihanganira mona mingira ndakubwira ikintu kimwe Dramati urakuze kandi nawe ukora business sivyo bakoze imirije rya mbere n'irya kabiri urafite umutima wo kwihangana muga kuri rezo sosiyo utaca wigira umutagatifu mwirana ubwo warure kabine ibintu tubihuze neza ubwo none kiri kuniba mufata sero nuko nawe bayifashe vana nega n'ibyo duko ndavuga nabijeko kubera ko bayarisuzuye nabijeko sivyo ubwo Dramati niba mufata ukundi kuntu kuko yo bayihagarara voilà sivyo nijyo duko ndavuga Dramati nimba habaho ama insolite we yavuze ati ngo najewe ngo harigeze ngo kuba ngo akantu ngo naririmbye ngo niko ndaririmba ngo nari kuririmba live ngo candirimbira ngo cambira ngo mu DJ ngo agire ngo kubera ngo umwanya ngo wari uheze kwa ivyo ni ibintu bisanzwe bisa n'ivy'umuntu agira iki bamutsimiriza akozimiriza kindirimbo cyari bisanzwe cyane kandi bikoze mu mwumvikano is good mugaba pana yuko wa munami hari ibintu bijyana mu mutwe nawe ufite kwihangana utageza gushavura kabisa kandi natwe ntiturabona imisyo kiri kuyakoze kugira ngo dufate yuko sivyo yarabashimiye cyane kandi yongera ashimira n'abafana yasanzeyo kuko abafana barateye akajagari bacabandanya baririmbana ku munwa ijya ndirimbo ahanihe musango zamweretse voilà zari indoto kuri kiri ahubwo rero ikindi kintu naco nshaka kuvuga ko ashobora kuba yagiye duhuze iyi ndirimbo nakijya giteramo cabaye sivyo ahanihe amajambo arimwo reka aravuga abanyarwanda je ngira ndabigaruke kandi ngira ndabivuge sivyo yareka arabavuga kandi yarabakomye aho bijya ndirimbo kubona yarishikiriwe izindi ndirimbo yakarazivuza yarayindi ya mbere n'iya kabiri neza iya gatatu akaca bamukupira kubera ijya ndirimbo hanihe yarabakomye sivyo muze mwicare umuntu wese yicare ku ndirimbo ijya ahanihe guhera ku ntango gushika indirimbo iheze yumviriza amajambo arimo yes alu oui none ko tuzi ko ibipaka yugaye kandi abaririmbwa mu magenda mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe imipaka yugaye mu gihe tutabona abaririmbyi mu Rwanda bazino byari byiza ko eske niwo mwanya uko abaririmbyi baza baragenda mu Rwanda gukora ibiteramo nico kintu nahereye ndira situation kamera neza ya promota nico kintu nahereyeko abaririmbyi bacu ifoko baraba situation Burundi buba burimo peu importe politique canke entertainment canke urudandaza turabe situation igihugu cacu kiba kirimo ni kuneza yiwanje ni kuneza yiwawe ni kuneza yuriye kabisa nta gahato na kamwe kajamo sivyo kuko turiko turaraba Liam Promoter nina jahari ya jewe
nkaja gukora yo business nine mara kugaruka sinzomenya abo twayaze ntuzomenya abari muri ko muravugana ngo bakora ibiki bazaza baje nko muri entertainment ninjya rero ibyo budodo bwabo bazi kubujera niyo mpamvu uri kurabaraba gutyo physiquement arakubera umwana mwiza mwobana umwaka imyaka 2 utazi imishye yamuzanye mworarana ku gitanda utazi imishye yamuzanye iki kintu bacitondeye usanzwe ntibaheba rero Kiriku nimba we baragutumiye monami tulizamzuka na uchichunge sana ujichunge kabisa ubushize timu ya Kiriku yose yarafunzwe sinzi ko ibyo babimenye igihe bagiye ubwa mbere hari bagambaniye babagiriza urumogi umva ko ibintu bidasanzwe yeske kuri two kuva yanafunzwe none yarasubiye kugira iki zari ndoto ziwe cyo kintu nakwiye kubikura mu mutwe kandi vrema ico kintu sinye nende kucumva yuko yesura kuvuga ngo nindoto ziwe kuja ngaho mu Rwanda bro yes reka dushimira abantu bose ko dukurikirana dugushimira nawe yaro nandi ndabashimiye cyane yes abatakora subscribe babikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane ngaha kuri urubuga turakunda cyane thank you